Nitwa Therese Nahimana, ndubatse mfise abana 10 n'umugabo umwe. Hanyuma tumaze kubana mfise inda y'umwana wa mbere, naragwaye ngira tumeur mu nda muri matrice en parallèle n'umwana citwa fibrome. Iyo fibrome rero yarakura cane gusumba umwana, nama mu bitaro, n'amafise amamenace d'avortement. Urumva nariko ndanategura na mémoire yanje ndi mu bitaro. Hanyuma byageze ahantu nari nahejeje gukora quand même ibintu technique, le fond nari narahejeje kuvyandika, mugabo urumva bifise umudactylo ariko aravyandika, vyategerezwa gukosorwa kandi bigakosorwa au niveau du fond et de la forme. Mugabo eta nari ndimwo ntiyabinyorohereza, sinari norohewe namba na gato, kubera umuntu yamana amamenace d'avortement, uri mu bitaro, vyiyumviro ni vyinshi, umubebe wawe ugira uperde, donc vyari birebire. Hanyuma mugabo Yesu arangirira ubuntu, iyo niyindi ntahe sinoyijamwo, yarangiriye ubuntu Yesu, ndavyara neza par voie basse. Mugabo kubera ico kintu cari kimbabaje cane, capima 11,8 cm de longueur na 8,8 cm de largeur. Urumva épaisseur naco cari kinini cane, capima ibiro vyinshi, no munda wamenga ntwaye inda y'amahasa. Hanyuma rero ndaparvena kuvyara, barambwiye ko inconvénient ya mbere y'ico gifibrome, umuntu arasenya cane, nanje niko vyangendeye, narasenya ariko Imana irakinga, nari nkiri jeune, nari ngishoboye, nari ngikomeye, narekipeye vuba. Hanyuma sinabandanya nsenya. Hanyuma je ndagenda kwa muganga navyaye, ndamusaba kuko bari bambwiye ngo umuti waco ngo ni operation, ngo nta kindi gishobora kukiza ico kintu, nta muti uriho wo kukiyonza na kimwe. Urumva nca ngenda rero kuraba umuginecologue kugira ngo amfashe arabe ingene abontabara, kuko cari carambabaje, nararushe, rwari runini, imisonga ari misonga, ntivyari vyoroshe. Ngiye ku muginecologue arambwira ati, arabanza kumbwira ati madame, le risque opératoire n'est pas nul. Aranyexplica ati raba ingene kimeze, ati kiri kuri matrice nyene, kuri paroi ya matrice, ati tugikuyemwo tuzoba twempise parti itari nto ya matrice, donc hanyuma utwaye inda umwana ntazoronka kurira, zizoca zija ziravamwo. Rero ico ni cambere cotuma ubanza gutenyenya ukabireka. Ikigira kabiri arambwira ati rero n'ama contraceptif kuri wewe kiranazira kuyafata, ati kubera nk'ubu uko uzifashe, ati zirimwo ibintu vyitwa ama estrogene, ati ico kivyimba rero kironsa ayo ma estrogene gica kiguma kivyibuha, ati umuntu ukamumengo yamakuriwe. Nico gituma abantu benshi muzobona benshi baba mama bama bafise ibida binini cane. Aca arambarira ati ikintu cankoze ku mutima kandi gihagazeko cane intahe yanje, nico yambwiye ati umviriza madame, wowe uvyaye ukaguma uvyara, kirayonga conyene kirijana, wirinze gufata ama contraceptif, ukirinda n'ibindi. Ati uco gica kiguma kiyonga, ati je uvyare gushika aho ushaka kuvyara, aho ugomba kugeza. Ati niwamara kubavyara, uhejeje kubavyara, ati uzocuza bakugirire ligature, ati nta yindi solution yacu. Entre temps nca ndasama inda y'umwana agira kabiri, urya wa mbere amaze umwaka n'amezi 5, nca ndasama inda y'umwana agira kabiri.
ndayisamye yoyo ntiyambabaje nacari fibrome kubera ntafashe vya bindi vyabi estrogene nyene vya pilire nta probleme nagize bebe inda irakura neza hanyuma ndavyara neza sans probleme. Ico gihe hari no mu magume isasu zagira pyapya hirya no hino nta naho umuntu yaronkaja navyariye mu ka hôpital kaga privé kariho ico gihe. Hanyuma rero ngiye kupimisha après ngiye kurabisha kugirisha ecography muganga arambwira ati kiriko kirayonga. Nsamye inda y'umwana agira gatatu ava yuko nsama inda y'umwana agira gatatu bon ava yuko ndayisama narasenze Imana ndagenda ndinginga Imana ngo ifashe je nabifata nk'ibintu normal vy'abantu bose nabona ari vyo kawaida nyene bibaho nanje nja mu vyo gusenga Imana nabaza na muka pasiteri wanje ico gihe nari kubera naciye nkizwa ndamubaza muka pasiteri nakirijwe muri Anglikane ndamubaza re muka pasiteri wanje nti none jewe no bigenza gute ko mbona ntoshobora kuguma mvyara nk'uko muganga yabimbwiye se fatiga ibintu nk'ivyo uravyumva nyene za siguro nyene twese twiha mw'isi urumva nje nashaka basi nanje nespase nje ndafata imyaka nduhuka nsubira ubwo none no bigenza gute je ko bambujije gufata amapirire kwa muganga acarambarira ati kiza woharura ati jewe nkanje aca amakarorero kiwe ati jewe nkanje ati ndaharura ati ikindi naco ati nugusenga Imana akaba ari kuyobora ingene woshobora donc formule woshobora gukoresha kugira ngo wespase ati usenga Imana bari kuyobora basha nanje ndavyisonzesheje ndabisengera ndatangura ndasenga umunsi wa mbere nta nyishu naronse wa kabiri nta nyishu naronse sinibuka inyishu namba nayironse ari kwa kangahe kuko nari ngikizwa nari nkiri umujene mu gakiza nivyo kwisonzesha vraiment ngira nta nivyo nakora urumva nca rero ngiye gusenga hajya muri Anglikane muri hajya munsi ya presidence hariho entre zitatu zibiri mu mbavu zirabana n'iyindi principale je nari nicaye juste imbere ya entre imwe hanyuma nca muri vision nderekwa hanyuma nca numva umuntu ambwiye ngo hindukira ngo urabe ngo mu rusengero ndahindukira ndobserve hose arambwira ndaraba hose mu rusengero hose acarambaza ati none mu rusengero ubona hari abantu bangana iki tanavuga nti bakenya imwe bari bake vraiment bari éparpillé intebe nyinshi ziri vide urumva nca rero ndavuga nti mbona ari bake intebe ziri gusa ngwa acarambwira ati hindukira nca ndahindukira ndaba kuri ya entre nari negereye mbona umuntu ahagaze kuri entre arambuye amaboko nka kurya anye ayuguruye amaboko asa nk'utangira abantu ngo ca kibazo wambaza ngo gisa nk'uko uyu muntu ahagaze ngaho mu mwango ariko arabuza abantu ngo nimwinjire ngo isengero riruzuye ngo nta kibanza kiriho ngo kandi ubona hari vide acankebukisha gutya ahantu urabona hajya twasengera nyene hepfo ya presidence warabona ijya misozi yo hejuru ihanamye iri hejuru nyene ya ville acaranyereka ngo urayibona ijya misozi ntego ngo urabona ngena ubuzu bure parpillé imisozi iri gusa myinshi aho hari muri 1994 hanyuma ngo urabibona ngo ingena ngo hari vide ku misozi ngo none ngo ku ijambo ry'Imana rivuga ngo genda muvyare ngo mwuzuze isi ngo ubona huzuye hajya honyene mbaye ndareka mu bindi bihugu na hehe ngo genda sha
ngo genda wivyarire ngo abana bawe ngo nzobatuma mu mahanga hose ngo bazokwira isi yose ngo nta numwe azokuremera nta numwe azokuvunagura ngo kandi uzonezerwa ngo bafise hirya no hino muyaga mukina muryoherwa bakuzanira ngo uzoryohe okay. Hanyuma mugabo nca ndaguma mbaza Imana ntunge gatonya nsubire mbaze ndasubira ndabaza nti none aranyigisha aranjana ku mumama umwe wo twasengana muvyeyi w'umumama w'umanglikane yagize ikibazo c'ivyara kubera yabaye akivyara umwana umenga agira kabiri uwo mwana agira probleme avukana ubujana amujana mu Bubirigi kumugirisha ama operation hanyuma kubera yarabavyaye akurikiranya kandi n'uburuhe niki mu Bubirigi baca bamupropoza kumushiriramwe sterile ngo sterile ngo nziza mama we ngo originale ngo impeccable ashitse ino i Bujumbura yagovye gusara ashaka umwana biranka caragenda abwira muganga ngo ndagusavye ngo nkurire mu sterile ngo je nishakira umwana ngo abana babiri ngo ntibampagije ngo nishakira undi mwana umenga yarafise batatu deja yarafise umwana wa gatatu umuganga ngo ayirabe ngo ayikubitire ko ngo agaca komindura ngo yiba we ngo sterile ngo ngena ari nziza vraiment ngo originale ngo nkiyi ngo kubaka kuyikuramo ngo yindi woyikurahe undi munsi caragenda abwira muganga ngo umviriza ngo c'est ma vie ngo nkuriramwo ngo naco nkeneye mu nyuma umengo muganga agikuyeyo aca asamyinda igeze kuri 4 mois iciravamwo uwo mumama ariko anshingira intahe arira akorora amosozi emwe gose byaramubabaje ati na sexe y'umwana yazimaze kuboneka ati ya kabiri ndayisama ati yoyo ntiyashikanye n'amezi 2 yaciye ivamo ataho hose naguma niruka nkako baganga ngo banzigamire ngo iyo nda ntive ati biranka yaviriyemo mu bitaro kwa muganga acarambare ati ndakubwira ati mu nyuma je suis une vérité ntazopfa nibagiwe ati ngenda ku mudoktor umwe w'umushinekologe yaheruka gukizwa atacaransigurira kimwe cyose ingena gikora muri ayo ma contraceptif ahera kuri sterile arambwira ati sterile bayishira donc ibuza nidation donc l'œuf iba yamaze kuba féconde mu maovaire urumva deja n'umwana imaze kuza ikiburaho igirira nidation ikiburaho yifixa kagaca kavamwo hanyuma arambwira ati aho urumva ati uwo muganga yambwiye ati ati nibutse abana nishe ati nguma nca nihana nsubira ati umudoktori yari yarahahamutse atacarambarira ati ama pilure nayo ati aza guhindura ro système nerveux ati nimba kuvyara biva mu bwonko ati bikamanuka amapirire ahindura système nerveux bikavefo bigasubira inyuma donko aca babaho nka désordre gucanganikirwa k'umubiri urumva ati n'ayandi ma contraceptif yose akora de la même façon nka pirire aturumva uba wishe le système nerveux Imana yashizeho urumva rero turiko turabandanya ivy'ama contraceptif urumvise byose ko ndabivanye mu nzira hanyuma haca haza ikindi kibazo nja kandi mwihishurirwa mwiyerekwa mbona urumva amapirire mbona ndiko nderekwa ndahishurirwa aturabona ngena bigenda ati amapirire batereza kuyafata à la même heure imisi yose urumva umuntu akaba esclave urumva ati kandi utegerezwa gushira ahantu wamubona misi yose nko hejuru ya lavabo ugiye kwibrosa ugacubanza gutora ya pirire ukayimira toujours à la même heure ntiwihende na gato kuko ngo wihenze na gato bica bicamwo ugaca usanga wasamye urumva c'est diabolique mu bisanzwe kuko kubera iki mishurirwa ngo urumva urabona
ko abandi tuvyuka dutegerezwa kuvyuka dushima Imana dusenga utazira Imana yakuzigamye yakugiriye neza turabona navyo bisa nkaho umenga umuntu ariko arasenga ico kinini uko ugifata uba uriko uravuga uti ugitamiye ukaba uvuze uti mon Dieu untabare undinde gusama inda undinde kuvyara ico kintu ndagihishurirwa numva umutima wanje noneho urahungabanye urumva ufise yindi Imana uri kurasenga ntuba uri kurasenga Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Ikindi naco nimba Uhoraho yabwiye Yeremiya ati utaraba urusoro mu nda kwa nyoko nari ndakuzi nari naramaze kugutegura kandi nari nzi uzovukira mu nda kwa naka na naka nibahura hazoca havuka Yeremiya nari naramaze kukurema. Urumva Imana irarema hanyuma ahasigaye se anu yo kwakira no kutakira. Urumva rero mu bisanzwe ushizeho ayo makontraseptife n'ubwo buryo bundi ukabushiraho no kuvuga uba wankiye gusa ko umwana aza mu nda yawe mu ncamake uba wishe d'office. Urumva icyo kintu kirababaza Imana kuko ngo abantu benshi baguma bica abana Imana yahejeje kurema. Icyo ni kimwe. Icya kabiri Uhoraho aravuga ati urumva nk'ubu unya dufate akarorero kuri Dawidi yabaye umwana w'umunani yo witiye manfa igihe Uhoraho yarungika Samweli ngo aje kurobanura Dawidi amurobanuza amavuta yarashitse abona guhera ku mfura n'abanyakaranga uraza abana b'abantu no mu kuraga bagomba kuraga imfura baraba nyene abo abambere abinyuma bakibagirana. Urumva aho onye Imana yari kwirambarira gutya kuko hari nko mwihishurirwa nyene ngo raba ngo mwirwa muransenga ngo mukoma induru ngo nindabaho umupresident nindabaho umwami ningire gute ngo none ko mwase ko bavuka ngo ndamubaha ndamukuye hehe ngo reka haje habaza kubatuneza baza kubakandamiza baze kubakomesha birabasha nimwe mubazibira. None wewe kushaka kuvyara umwe canke babiri uzi gute mu nda yawe ko ntaremye umwana agira 8 nka Dawidi umwami w'Abisirayeli? Kubera iki muhagarika izo mvyaro kandi jewe nabaremeye kuvyara ngo mwuzure isi? Ikindi caka gikurikira ivyo numva ngo urumva ngo jewe mba narahejeje kuvuga ko mu nda kwa nakazovuka umunaka ariko ntimubashaka rero nimwironderera ivyanyu. Ikindi naco nja numva terme yo mu bucamanza ngo c'est moi qui crée ngo toutes dispositions antérieures sont abrogées. Ndaryumva uko jewe ivyo mu bacamanza ntavyo nzi ntavyo nize ijambo rinzamwuko ngerageza kuja ndarirondera rero kugira ndaritahure ntahura ko ngo Uhoraho ni warema ibindi vyose bizi ruhande vya fifty tugira uku ni donc ni vyo gucirirwa kwiteka. Uhoraho ni warema point très nshanja mu vyo kugira navyo ndabisengera mbaza nti none gamana nivyo guharura basi navyo ngo aho rero ngo muzi ko mwandushije ubwenge ngo urumva ngo unya ngo muhengera ngo aca ma comparaison y'imvura ati nk'ubu ati wowe urabona imvura iguye abantu baca basohora imbuto bakaja guteragira kugira ngo zize zere bimbure baronke ivyo barya. Ngo iyumvire rero ngo mwebwe namwe ivyo mukora ngo mureka guteragira izo mbuto jewe nabashizemwo ngo mu gihe cyo kuvyara mu gihe cyo kurondoka mukanka kuziteragiraho ngo mukavuga muti reka tuzoziteragire muci ku ruzuba ku rutare aho zizogwa
zikorwa ngaho zigaca zipfira ngaho ntizisarugwe ntizigwire ngo muriko murambuza kugwiza ngo ariko nanje reka ndabakomeshe ngo ivyo vyose murabikora nkihorera ngo mukibaza ko hari aho mwaniye namwe ngo naribikiye umunsi wo kwimara kwishavu benshi bararirimba ngo inda zabo ngo ari amasimetiere kubw'ivyo bafata kubw'ivyo bagira bazibira banka ko kuvyara kandi Imana yaramaze kubashiramwo uruvyaro. Ikindi naco mu nda y'umugore ama ovule araharuye, hariho igihe umugore agera agacaca ntasubire kuvyara. Urumva hariho benshi babizibira bagakuraho ngo hinge basubire kuvyara, Imana igaca ibima uruvyaro igaca ivuga ati sawa ko ari mwega rero mudeside igihe muvyarira ni muvyare turabe. Bakicwa n'agahinda bakagenda kwa muganga kurondera kwa muganga ngo babafashe basubire kuvyara, bagasubira kuja kugira ibinabiri bagahangayika. Harya abantu batavyaye yarigeze no kuvyara n'umwana umwe atamukurikije, barahangayika mu mitima yabo cane gusumba ukuntu vyoba bimeze. Urumva rero jewe ngiye kupimisha nasamye inda y'umwana wa gatatu, ngiye kugirisha ecography basanga rwa fibrome rwarayonze, ncanguma ndavyara kuko urumva nari imaze no kuhishurirwa ivyo, nari imaze kugendererwa n'Imana yamaze kubimbuza, nca ndibandaniriza ndavyara gushika ku mwana w'10 nzogushingira intahe hanyuma yindi. Yesu aguha umugisha. Amen.